Mpinga nuko rero kaze nshuti bagenzi n'abakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro, kaze mu kiganiro barushe nguhere ni kiganiro c'ibibazo n'inyishu. Barushe nguhere uno musi radio televiziyo Isanganiro ikaba yiri ku mutumba wa Gitaba, zone Kaero, ni muri komine Mpinga Kayove, mu ntara ya Rutana. Barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro kabifatikanije n'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi baharanira amahoro ariryo Rezo Femme pe mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro, umugambi ufashwa mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu giharanira amahoro kibicishije mu ishirahamwe Christian Aid. Barushe nguhere abantu bahano yambu murakomeye sangwe. Barushe nguhere medali niyo nkuru mpera yambu bantu bene igihugu basa neza. Banyampinga yambu nkuko mwavyumvise murabona ko negereye cyane abanyagihugu hano. Jenny medali niyo nkuru akaba ari jewe umujenama mukuru wa rino shengero ryacu ryabarushe nguhere yambu kandi shengero ry'Imana bakerezo batagatifu. Ishengero ryabarushe nguhere nitwe dutanga amashikanwa neza babwira muje nitwe dutanga amashikanwa. Umviriza, murazi yuko ayandi mashengero uko muyazi arimwe mugenda mujanya amashikanwa sivyo? None nivyo twebwe rero amashikanwa twayizaniye neza cyane. hano murabona ibintu bitari bike bigizwe, hari ibitenge, amasuka, amabeseni, indobo, hari rero na rurangiza hariho telefone. Aho wanyuma wavyukiye ukuguru kukubamfu telefone agenda yitahanye kukuryo neza cyane. Hama rero muri ubushimwe nta nakamwe gasubira inyuma kiranazira. bababwiye imitumba igize ino komine yacu nziza ya Mpinga Kayove mwese hajya murakwigwa neza cyane. Muje nama imbere yuko dutangura rero, imbere neza yuko tuja mwidonido rya kino kiganiro cacu barushe nguhere hano kuri radio televiziyo Isanganiro. Murazi yuko nta rugo na rumwe gwigera gwitaha kiranazira, hategerezwa kuba serugo adahari aserukigwe. Ari naco gituma muri kano kanya twagomba kwakira umuhanuzi wa mustanteri mu vyajejwe harimwo intwaro n'imibano kugira ashike hano atwakire yongera aramutse na bano bene gihugu basharije. Tumukomera amashi menshi cyane. Ayo no mashi gabasha menshi. Murakoze cyane. Ijambo ni gwanyu. Murakoze cyane ku makano kanya. Tugira amahoro ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane muri komine yacu nziza ya Mpinga Kayove. Data Mana mushobora byose, ku izina rya nyakubahwa mustanteri afatiwe n'andi mabanga, nyakubahwa muri mu runani rw'abakenyezi n'amahoro usanzwe murangura imirimo itandukanye muri komine yacu nziza ya Mpinga Kayove, nabo bagendanye banyakubahwa bene gihugu mwese kugira sindavyonone umwe wese mucubahira Imana yamuhaye. Tugira amahoro twese, sangwa amahoro ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Ubwa mbere nagomba mpe ikaze bano bashitsi biteka baduteye iteka no musi, mubanze mubampera amashimeshi cyane. Murakoze cyane. Hano hari icicaro ca komine ni ku mutumba wa Gitaba, zone Kayero, komine Mpinga Kayove. Komine Mpinga Kayove mu buseruko hari komine Giharo n'agace gatoyi ka komine Nyabitsinda yo mu ntara ya Ruyigi. Hanyuma
mu buseruko hari komine Rutana n'akandi gace gatoyi ka komine Musongati. Mu buraruko hari komine Musongati. Hanyuma mu bumanuko hari komine Bukemba. Abenegihugu bo muri komine nka 98% batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Rero hanyuma abenegihugu muri komine n'abantu bakira cyane abashitsi kandi n'abantu bakeye ntibahave baja kumaramaza ngo bire mu maso no musi na cyane ko bamaze kubona yuko radio na televiziyo bari kumwe n'ishyirahamwe risanzwe rifasha inani z'amashyirahamwe kandi bimwe by'umwihariko muri komine baduteye iteka bakaza kutugendera. Nagomba sabe rero mwese muri ngaha mubanze mwikomera amashi ko mwaje kwakira n'abashitsi. Ntarondogeye muri vyinshi rero nagomba ndabakirane ugweze muri ino komine. Ikomine irangwa n'umutekano, ikomine irangwa n'akayaga kameze neza, akazuba kameze neza, noneho ngira mwavyiboneye. Hanyuma mwabonye yuko n'akabarabara naho hari aho bageze mu gukora, mwabonye akabarabara ko hari ahantu hagorana, mugabo nibaza yuko byose dusize Imana imbere byose izobikora. Rero nkaba ndabipfurije umwanya wose muza kumara ngaha, muje gutunganirwa, ntimuje kwihuta. Amahoteli arahari n'ibiratwa birahari, ntimuje kwihuta. Naho mwirarira twebwe azobara amahoro ca turitambira umuziki. Rero jewe nkaba ndabahaye ikaze muyage n'abenegihugu. Ngira mwamaze kumva ishengero kuntu bagita, ishengero ryitwa Barusha nguhere. Aba rero baje kuremesha ikiganiro kugira nyene abaja gusumvya abandi baje kubahera nkuko ari ishengero ryitwa Barusha nguhere. Akaba ari kuri iri jambo ndabakiriye ko nuguruye ko nibi bikorwa tugira amahoro. Murakoze, iterambere rusange. Murakoze cyane turabashimiye. Amashi murakoze cyane. Reka tubanze turemeshe uno nyakubahwa ya serukiye mustantire. Twe ntitwihuta. Eka. Oya. Amahoteli turazi ko ariho. Nivyaba ngombwa turarara neza cyane. Ibindi bizoza mu nyuma. Nuko banda. Gitaba hoye. Muje nama babwira amategeko ya kino kiganiro cacu. Urakoze cyane mu diakoni mukuru. Ngira mwumvise nkuko nuwaje serukira mustanteri yabivuze, ibarushe nguhere. Nukuvuga muri mwebwe uko biri kose hari habaza kurusha abandi tukabahera neza cyane. Twatanguye tuvuga yuko rino ari shengero twizanira amashikanwa nayo ngajya yashitse hajya nibyo byose neza cyane mubona hajya nta nakimwe gisubira inyuma. Twebwe nta uza kugusaba ngo shira mu gaseke oya ahubwo turakwibwira uduti muri yako atoriki hajya bivanye nuko rero Bikira Mariya mweranda yakugendeye ugasanga rero amashimwe urayatwaye. Ariko rero burya murazi yuko ikintu cyose kigira amategeko neza cyane. Aha natwebwe dufite amategeko yacu neza cyane. Shengero ry'Imana abakristo batagatifu batoni b'Imana mugumaho muhagaze aho nyene uko nyene wowe utarike gusa. Haba ikigira kabiri nta wizana okera nazira. Nukuvuga iki muraza kuduza iravuga kuduza urutoki gutari ku rutoki cyane byose biravugwa. Wera urarutarika nk'igitoki ukaruduza canke nk'ukuboko cyangwa ukaruduza. Amatwebwe tugatoramwo ari batanu duti mweja ngaha baca baza bagatonda ngaha mugatonda umurongo uhese wuguruye ntajya kwiyugarana. Umurongo uhese wuguruye. Hama rero nkuko twabivuze uko amahigwe azaragwa ko kuri umwe mudiyako ntivyijana uko kiranazira. Ino shengero sugufyina hariho rero igitabo apari cyahishuriwe abanyagitaba bageze ngaha bageze aha barabazwa ukidondora wejeje kwidondora bakakubaza ikibazo neza cyane. Shengero ry'Imana utoye ikibazo ngaha aca ngaha neza aja tora agashimwe aca yigira kwihagarara hari inyuma neza kugira ngo ibo bushimwe bwose nibwahera aja ikibazo ca nyuma telefone. Bisigura yuko ico kibazo c'itelefone kibanza guhiganirwa abazo batoye ubushimwe bwa mbere. Kibananiye tuja dutora mu bandi mwe musigaye.
ariko kandi nabone hagize umwe agitora tuzoba turangije none hari ibindi tuzoba aca dusigaje twara telefone yiwe na kamwe mu bushimwe shengero ry'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana kino gitabo murakibona murazi uko citwa Murazi uko citwa iki gitabo mvise mu ndoki apana urupapuro ndiko mvuga kino gitabo murazi uko citwa shengero ry'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana kino gitabo citwa igitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo mwumvise ivyahishuriwe abanyekayero oya canke ngo gitaba canke ngo za kiguhu eka ni igitabo cyahishuriwe abishura ibibazo nuko uraza ngaho ukishura uhejeje kwishura ngaca afata kino gitabo ti maze araba mu gitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo nsigarana na Makurata na Maria Rosa na Kapitolina abandi bose sheguruke turashikanye nuko aho nuko nyene dutangure nande nuko rero mudiyakoni kugira dutangure turi mu mwuka muzira kanenge dutanguze abakenyezi batanu ngaha batanu ataho bavangiye wumvise ko turi kumwe na Rezo Femme nibutse yuko ari ikiganiro barushe nguhere ikiganiro radio televiziyo Isanganiro itunganije ifadikanije n'unani rw'amashirahamwe y'abakenyezi baharanira amahoro arigo Rezo Femme PRFP mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro batanu bumutse batanu mu mategeko mwumvise ko ari ugukiritsa batana ikibazo c'imfashe ingo muvyeyi barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro n'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi haranira amahoro Rezo Femme pe mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro tukaba turi ngaho wa Gitaba ni muri zone Kairo Mpinga Kayove witwa Inarukundo Eleonora nkabamba ngaha ku mutumba wa Gitaba Eleonora nitwa Niyonzima Virginia nkabamba ngaha ku mutumba wa Gitaba Virginia Nyandwire Okadiya wo muri zone Mugondo umutumba Ngara nitwa Niyo Muvunyi Alice Sylvie nkabamba ku mutumba wa Kayove zone Kayero nitwa Odasi Kanani nkabamba ku mutumba wa Mpinga Kanani hari umugambi runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi baharanira amahoro ruriko rurangurira hani wanyu uwo mugambi witwa gute uwo mugambi witwa Rezo Femme RFP bakenyezi dukenyerera amahoro ukurikira uwo mugambi witwa Erezo mukenyezi gira ijambo ukurikira Twisiyanede ukurikira uwo mugambi witwa bakenyezi dukenyerera amahoro ukurikira uwo mugambi witwa barushe nguhere warakoze Mana wewe waremye bano bantu warakoze Mana wewe waremye bano bantu reka yugiro kazoza koyongorora akayugiro kazoza akayogero kazoza koyongorora shengero ry'Imana bakirisu batagatifu bamwumviriza mukanaraba bamwumviriza aba bantu baje ngaha ba mbere n'aba kabiri ndabahaye inyisho neza jewe sinavuze nti ni ikiganiro barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro ifadikanije n'urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro mu mugambi bakenyezi dukenyerera amahoro jewe sinavuze umugambi bakenyezi dukenyerera amahoro oya mudiyako ntaco sigibi hajya sigibi hajya dukenyerera amahoro bakenyezi dukenyerera amahoro sigivyaho mwabonye ibyabanani hari umuntu umwe yatanze inyishu yoyo oya urumva uwundi nuko yashizemo namugiriya ka ntaco yashizemo RFP bakenyezi dukenyerera amahoro maze araba mu gitabo c'vyahishuriwe abishura ibibazo asanga yosigaranana
Eronora na Alice Sylvie abandi nabo shengoroke turashikanye. Ngabo Eronora na Sylvia Alice. Sylvia niwe wishuye wewe washize mu RFP. Uno yishuye inyishu yoyo. Genda utora agashimwe wifuza wenyene. Tora icyo ushaka wenyene. Ngivyo nyene. Genda hariya uza gutera amahari inyuma. Wewe rero ninde ni Eronora. Mudiya uriya ninde? Ujya ni Sylvia. Sylvia wowe uraza guhiganirwa telefone. Ndamubaje nti ugomba iki? Sindabivuga. Genda utware icumbwiye ugomba. Nawe we tugenda hariya uraza guhiganirwa. Nawe telefone. Sawa. Ubu rero mudiyako. Ubu rero dushiremwe bose. Nukuvuga iki? Dufate oya mudiyako. Reka dufate batanu. Abakenyezi batanu n'abagabo batanu. N'abagabo batanu. Batanu kuri batanu. Batanu kuri batanu. Batanu kuri batanu. Hari inyuma muri he? Batanu kuri batanu. Wowe tora abakenyezi. Ni nabo bagira amahigwe. Ngoma nitorera abantu bari inyuma. Mudiyako. Mugaye kiri naco wagira umbeshire. Reka je nitorera abagabo. Nawe utora abakenyezi. Uri mukuri? Hari umbwiye ngo niwe bereye. Ni jewe bereye. Abakenyezi. Yego. Aho uri mukuri? Yego. Uri mukuri kweli? Reka jewe nitorera abagabo. Urero gira ntore abari inyuma. Wewe mugabo dukije agatelefone h'inyuma. Uri mukanyezi yari karataragurika hariya ngo. Ingo wewe. Ni batanu? Batanu kuri batanu. Uyu waga telefone. Bakenyezi twumvikane je ngenda uku. Wewe uri hari inyuma hariya wewe nyene ingo. Reka ngenda uku. Aha ndavuyeyo. Batatu babiri. Ingo abagabo muri. Ndagaruka hanyuma rindi. Ngenda ndatora umumwe. Wewe ingo. Wewe muvyayi subirayo. Uwundi no. Uri nyuma ino. Wewe ingo nawe. Wewe wegamidirisha. Sivyo. Ntaco. Nukuvuga ku kibazo cya kabiri campera hangende. Hanyuma ngaruke hariya sivyo? Sawa? Ingo ngaho. Je nahejeje abavyeyi batanu. Si wewe, uyo w'umukaratusi. Abavyeyi batanu nabahejeje. N'abagabo batanu. Vayo. Ubona muhamagaye? Wamuhamagaye. Baca bakwira batanu. Nuwagira gatanu. Ni batanu kuri batanu. Ibirenzaho sindi umwe umahuye. Tangura bitondore ndabashira mu kibazo cyahishuriwe. Jewe nitwa Ndayegamiye Jean Marie mba ku mutumba Butamya komine Mpinga Kayove. Kanje ngira nino. Natwa Nzeyimana Elfaz mba ku mutumba w'Irorero zone Kayero. Ukorekera? Je nitwa Ndagijimana Jean Bosco nkaba mva ku mutumba wa Mpinga zone Mpinga. Ukurikira usanga yari amateke menshi. Ndireyimana Gerard ku mutumba wa Butamya zone Mpinga. Ukorekera? Banyitwa Ngenda Bankaridasi mva ku mutumba wa Gasenga muri zone Mugondo. Ukorekera? Minani Perina Ngarama zone Kayero. Ukorekera? Nzeyimana Janine mu zone Kiguhu mutumba Mbuye. Ukorekera? Zinahora Efrazi zone Kayero mutumba Rorero. Ukorekera? Nahigombeye Diane umutumba Butamya zone Mpinga. Ukorekera? Niyo mukiza Juliette mutumba Ngarama zone Kayero. Mana kore bitangaza byawe. Mana kore bitangaza byawe. Umviriza rero ikibazo. Gikurikira. Ni mwebwe 10 naba muri ngaha mwese. Kibananiye duca twigarukira muri mwebwe. Mudiyako. Twumvise umugambi uriko ukoregwa hano. Sivyo none? Mwumvise umugambi uriko ukoregwa hano. Nujya haya dukenyerere bakenyezi dukenyerere amahoro. Mwumvise? None. Uwo mugambi urangurirwa mu ntara izihe. Kwagiye. Ruyigi na Rutana. Ukorekera? Ni Rutana Cankuzo Makamba na Ruyigi. Ukorekera? Rutana na Ruyigi. Ukorekera? Ruyigi na Rutana. Ukorekera? Rutana na Ruyigi. Ukorekera? Ruyigi Rutana Cankuzo. Ukorekera? Makamba na Rutana. Ukorekera? Tana Cankuzo na Ruyigi. Ukorekerana ukurikira?
Ruyigi na Rutana. Ukorekera Cankuzo Rutana. Novejwere mpamagara gira ngo jeje mwijoro novejwere mpamagara ayaya umugambi bakenyezi dukenyera amahoro uragurirwa mu makomo ntari zihe intara zibiri iyihe ni iya mbere niyi turimwo none hari utayizi siho ni Rutana iyindi nayo ni Ruyigi shengero ry'Imana abakristo batagatifu batoni b'Imana muntu uzi gutavuza Rutana na Ruyigi senda kubonekaho iyungurure aho mwese mwavuze Ruyigi na Rutana mwavuze Ruyigi na Rutana aho mwese oya reka nta mpari zihari hari igitabo cy'ibyahishuriwe abeshore bibazo neza aha raba rero hasigara Jamari hasigare Jambosco hasigare Gerardo Didasi na Diane abandi bose mbindukire ntabasangaho tenguruke turashikanye dushimire Mana Mudiyako ndagusaba iki urabona ko umukenyezi ari umwe neza cyane reka tumuha amahirwe uwo mukenyezi ni wahera ni watanga ibi bigabo biraba birarindira yego ibi bigabo biraba birarindira genda utore icyo ushaka nawe urubatse muri burya bushima ubona hajya genda utore wenyene ako wifuza wenyene jewe hamwe no gutorera wavusanga nagutoreye neza genda witorere etorere utoye igitenge biri kumwe n'amasabuni 3 genda hariya mu bandi urahiganirwa telefone we mujena ego ibi bigabo rero ico vyo babiramenye nta kigabo na kimwe gitwara igitenge akijane oya reka obabeje hari abagabo bakenyera bazokibagurira umviriza abo babiri ba mbere nimutora amasuka umwe wese suka baje kurima baje kurima dogwezo mwembo korore kijambere bandi babiri nimutore izo ndobo mukanya mpava mpamagara abakobwa batara abacaguwe indobo zose zirasa indobo zirasa fa gutora Godasi n'umugwi w'abantu bane muri wamugurihe Godasi nabahehe n'abantu bane sindenza bane mugabo mwitoye muri batanu nimumbaze nindatera aba barakwitabira nimba batazi kwitabira abaye icivugo bakanyeze tukanyerera iki Tukanyerera amahoro mukanyerera iki tukanyerera amahoro kanyeze uraberewe esho nyanga uraberewe esho nyanga nabiwanyu esho nyanga uri nabiwanyu esho nyanga esho nyanga esho nyanga esho nyanga uraberewe cyane mukanya turaberewe cyane esho nyanga uraberewe esho kambe nyene esho nyanga uraberewe esho nyanga esho nyanga esho nyanga esho nyanga esho nyanga uraberewe bayo esho nyanga esho nyanga barakoze cyane mubaha amashi turabandanya abandi bangahe mudiyakoni nuno mwanya nyene dutora abantu 10 abandi 10 yego uwo mugwi wanyu mwe mwahejeje uko abandi bangahe 10 kuri 10 batanu kuri batanu we banzuze genda hajya je ni mu bagabo muri he na wewe aya we wavuye wananiwe tekane abagabo tekane wewe wavuye ni wangahe hariya je ndiko ntora abagabo utukuri ngo 3 we wavuye byanse ingo na wewe basingo abagabo we wagakofero ingo hanyuma ino bandi abagabo bakwiye 5 naje nakwije kera wa undi wakamwanya hajya a 5 egerane
idondore n'ibidondore ngo bebereke imasi uri mugondo ukorekera nitwa Prime Ndikuriyo umutumba Munyika zone Kayero ukorekera Ndijinamajiriye umutumba Rorero zone Kayero ukorekera Birantana Bernadetta komine Mpinga Kayove zone Mpinga ukorekera Kwizera Divine umutumba Gitaba komine Mpinga Kayove ukorekera niyo nizigiye Sandrine nkabamba ku mutumba wa Butamya komine Mpinga Kayove ukorekera Ntiragibagira Joseline umutumba Mugono zone Mugondo yego diba mwana wanje Temezimana Chantal umutumba Butamya zone Mpinga sawa bidondoye neza umvirize ikibazo cyava inyuma umvirize ikibazo ni ikibazo coroshe ni ikibazo mwamba muhura naco aha mu kibani wanyu ndabona hari uguma araba ijya banderole y'abandi ngo ari karondera y'inyishu oya ijya rekana nayo umviriza ni ikibazo coroshe gose hama namwe mwumvireho inyishu zaba zibaye mbi kugira twigarukira iwanyu mugabo mwumvise ni ikibazo inyishu zirahi iwanyu twibutse kandi yuko ibibazo byose mu nama bihagaze kuki kukugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mbega umuntu avuze guhohoterwa aha twese turi umuntu avuze guhohoterwa mwe mwumviki umuntu avuze guhohoterwa wumviki guhohoterwa gufatiye ku gitsina numva ko ari ukubura amahoro no gukena ubwigenge bivanye n'uko kuntu ugafatwa nabi ukabura ukwidegemvya guhohotera umuntu n'abarenganyo iyo bisanzwe ataguhohoterwa kwihari umuntu ari ikiba kizana agahotero no kubera umugore muba mubakanye ariko umwambika neza kandi utama wamukobise hama kandi agahotero ku muntu umugabo asha gutaha atashe mwangura bati ntiwinjiye mu yinzu ihohoterwa rifatiye ku gitsina nuko aba yafashwe ku nguvu guhohoterwa biri kwishi nukubuzwa icyo warufitiye uburenganzira ihohoterwa ry'abakenyezi umushinga ntahe wawe arakubuza yuja ukaguma ngaho muhira urenze irembo n'urwo rugo nturusubiremwo akagufatira n'imbugita hanyuma ukaguma ngaho muhira kandi ugakora wenyene ntaguhereza gahuzu aje akaguma kwirukana ukaguma ubundabunda urara mu gahinga ihohoterwa rifatiye ku gitsina ubwa mbere numva gufatwa ku nguvu canke nk'umugabo abana n'umukenyezi wiwe arashobora kumuremereza nk'ibintu vy'ibikorwa kubera ko afise badasangiye igitsina urumva nyana ariko aramuhahaza kuko ari umugore atari umugabo guhohoterwa gufatiye ku gitsina nugufatwa ku nguvu ukorekera guhohoterwa gufatiye ku gitsina gukubitwa n'umugabo ngo wabyaye ubwoko bumwe guhohoterwa gufatiye ku gitsina ni gufatwa ku nguvu umviriza rero mudiyako reka ntange inyishu siko hama muri ico gitabo uraza kuraba hariho bamwe bagiye batanga igice c'inyishu byo tutobahora hariho abandi wabona yuko ariko batariko neza n'abandi bishuye nyene ibindi usanga bitajanye umuntu avuze guhohoterwa niki canke we wumva mwiki nababwiye ko ari ibintu dusanga aha mu kibano ubwa mbere nk'umuntu avuze guhohoterwa nico kintu cyose umuntu ashobora gukorera umuntu ku nguvu canke ku gahato hariho abagiye barabivuga hano abenshi rero usanga bacisha mu bintu bimwe nko kuryosha ukaryosha umuntu abandi ugasanga cyane bica bihungabanya amagara yabo cyane abakenyezi ivyo sivyo ntimubiza mu kibano hama ikindi naco akenshi birabangamira n'imibereho y'umukenyezi uko abayeho yafashwe ku nguvu sico kimwe nuko uwo wundi atafashwe ku nguvu ababayeho biranamuzanira n'ingaruka mbi mu buzima bwiwe haba mu rugo canke mu kibano nico rero bita canke nico umuntu avuze guhohoterwa yumvamwo cyane ku mabi afatiye ku gitsina MDR bamaze kuvuga mwumviki aho rero raba mu gitabo maze yaraba mu gitabo cy'ivyahishura wabishura ibibazo bivanye n'ingene nyishu mwagiye murazitanga ubu rero mpera kubataha ibi bigabo byose bayi bayi ko mu ndaba bayi vyanse ko mu ndaba icoroshe
bari kubanda aha muri aba bakenyezi Sandrine bayi Bernadetta bayi Divine ninde sawa Joseline sawa Shantare nejoze ko mushavuye we mwabitoye mugashavura umviriza rero MJ yego darabegeza abafasoni mwese mugomba ibitenge sivyo go kweri oya ntivyo ukunda ndigikunda hari abandi ngaha hari ibindi bibazo bya cara wowe ufise umwana genda tori igikwembe ufuko uwo mwana si we muzanye wowe kiri muto tora indobo iri kumwe n'amasabuni umuvyeyi isuka muvyeyi nawe tora isuka ugenda urimira abana harakarenganyo karimo genda hariya namaki isabuni ni 3 genda hariya turabandanye mwe murahiganirwa telefone barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro fatikanije n'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi baharanira amahoro rezo femme pe mu mugambi bakenyezi dukenyera amahoro umugambi ufashe mu mugongo n'ikigamuza makungu n'igiharanira amahoro kibicishije mwishyiramwe Christian turi ku mutumba wa Gitaba ni zone Kaero muri komine Mpinga Kayove ni mu ntara ya Rutana nuko rero igigwe inyuma jewe ndiko natora abafasoni navuze yuko ndiko ntora abagabo mpera hariya nkazunguruka gushika ha kubera mwe ntimurimo mwe mutugora muzira ivyuma ntimurimwo mwebwe bo ngaha mwese jewe ubu ngeza ha mvuye aha nca nsubira ngaruke hariya sivyo ngeza ha wowe ngo abagabo cyane binyuma ababimbere bariko baratugora wowe inyuma hariya usutse wowe udugije inkoni ngo wowe nyene niyo nkoni yawe ingo niyo nkoni yawe mubaye batatu umwe ngo wewe watanguye kuvuza wewe wananiwe kibazo ca mbere wowe cakunaniye ntakundi ngo nawe ndagaruka mvuye hariya sivyo none wewe amaze rindira abandi nabo bahigana wewe none ngo babisubirize wowe ngaha barihe oya mahirwe ajya gusu ndiko ntora abagabo jewe nahejeje igirino igigwino wewe naguhamagaye w'inkoni none umvirize sinahere hariya nza ndazuku none umusirari none ngume ndora mwebwe gusa abana bandabareke ingo wewe uduza akantu ingo wewe nababwiye nti umviriza navuze nti ngenda ku murongo mpera hariya nza ndatora ukuku baheze cyo subira hariya ingo wewe nyene wewe uri imbere abagabo barakwiye wanye ngaho wewe uyuhe aho barakwiye abagabo batanu we nimba bakwiye abagabo batanu je nakejeje kera bidondore ndibona Claver mutumba Butambara zone Mpinga nisigama Abeli zone Mugondo Minani Bernari umusozi Munyika zone Kayeru Bigirimana Leonari mba mu rutoki mu zone Mugondo Jean Bosco niyo nkuru gihera zone Kayeru bayikorere Arine umutumba Ngarama zone Kayeru Edine ni iby'Imana zone Kayeru umutumba Bubanga Nini nahatswe Kosorata umutumba Mugondo zone Mugondo bavuga ubuza gozasi zone Mugondo umutumba Bayumbu Kabura Desiderata umutumba Musotera zone Kayeru Mudiyako sabwe turagiriye ko umviriza neza ikibazo namwe mwumvirize neza siko twababwiye yuko ibi bibazo ari ibibazo vy'iwanyu mu kibano mwumvise intumbero twabihaye siko none nivyo canke mwaje mutiyemera nawe sawa umva rero nimba mwiyemera mugabo naho mutiyemera nta na kimwe kuko inyishu n'iziwanyu zibavako Mudiyako twagiye yego vuga ingaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi canke umwigeme yahohotewe ndasubiramwo reka ukoma indoro umviriza ndasubiramwo ingaruka ari nyinshi vuga ingaruka mbi ndahagaze cyane kuri mbi zishobora gushikira umukenyezi canke umwigeme yahohotewe twagiye umukenyezi canke umwigeme yahohotewe umviriza bavuga 3 canke 2 nibavuga 2 arashobora kugwara mu mutwe arashobora kugwara ingwara mu bihimba vy'irondoka arashobora guta ubwenge akagenda ari kumira mu bandi ukorekera umukenyezi yahohotewe cyangwa umwigeme yahohotewe arashobora gutwarinda agashobora kwiyumvira nabi agashobora
gufatwa ku nguvu. Umukenyezi canke umwigeme yahohotewe arafatwa nabi canke naho akinubwa. Ukorekera umukenyezi canke umwigeme yahohotewe arashobora gutwara inda canke agahura n'ingwara ya sida. Umukenyezi yahohotewe canke umwigeme arashobora kwandura umugera wa sida, arashobora gutwara inda atifuza, arashobora no gupfa. Umukenyezi canke umwigeme yahohotewe arashobora gutwara inda atifuza canke akahandurira ingwara zica mu bihimba vy'irondoro. Ukorekera umukenyezi canke umwigeme yahohotewe aragwara ingwara mu bihimba vy'irondoka agatwara inda atifuza akagwara n'umugera wa sida. Umukenyezi yahohotewe arashobora guta ubwenge, agashobora kugwara ingwara zica mu bihimba vy'irondoka, agashobora gutwara n'inda atifuza. Ukorekera umukenyezi yahohotewe arashobora gutwara inda atiteguriye, ugasangira muhitanye cyangwa usanga yanduye n'umugera cyangwa usanga yataye ubwenge yononekaye. Umukenyezi cyangwa umwigeme yahohotewe arashobora gutwara inda atifuza akagwara n'umugera wa sida no gupfa gapfa. Mudiyako navuze ingaruka mbi. Ubwa mbere hariho ingaruka ijanye nihahamuka. Arahahamuka benshi bakivuze. Hariho gutwara inda zitifuzwa. Aho ndiko mvuga byose ariko twe twabasavye zibiri canke zitatu. Hariho ukwandura ingwara zica mu bihimba vy'irondoka benshi bagiye barazivuga n'ibindi Davya mu kitabo cyo vyahishura abishura ibibazo abantu b'abakenyezi bose iyo habaga n'umwe kimunanira agenda ndamuhaye urutosho. Nukuvuga abakenyezi mwikomera amashi. Mu bagabo nsigarana na Karaveri na Leonari na Jean Bosco abandi bose mvireho abandi iruka Bernard na Beri bayi. Bernard ninde uyo genda none shenguruka mwe mwabitohe imitima hamwe namjena ego ugomba igitenge genda utore igitenge wowe hari ikintu uko ndaraba mu mbabarire umbabarire wowe umbabarire uracari muto naho ufise umwana yaba ari kuba wenyene ufise umwana uri gutwara igitenge mugabo ndagitenge urongo uragenda utora akadobo hariya wowe ugenda utora indobo hariya wowe uramviramo Mudiyako nawe genda utora indobo buramviramwo ndabizi nabo bashinga ntaye nimba turago abana masuka tora amasuka ngaho tora amasuka yakutu ndabicoroshe tora isuka ego aba bavyeyi nibagendera bunyere batora ibitenge ego Mudiyakoni reka wa mugwi uze Mudiyako wa mugwi wavuze n'uwabahe umugwi wa Virginia arihe n'umugwi wiwe we vyanse ngo siho bari nzi naho arihe ngo n'umugwi wiwe umugwi wawe urihe ganzi naho ingo mudutambire nzi nahora n'umugwi wiwe abitabira muri bane ntibarenge abandi mwegera inyuma ukarenga bane ntimumbaze. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. 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 Abakenyezi dukenyerere amahoro n'iterambere. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Murakoze cyane nuko turabandanya Mpinga Kayove nuko rero igikunywa mwebwe ngaha kandi ubu mperino hariya nahejeje Cugenda musangire nabo muri kumwe mwese hariyo n'umushinga ntayabiryoheje gose nabonye mu muheko
ubu rero urazi ngira ntora bari hari inyuma ndabona ko mwase abamye ngaha ntibasubirayo wowe niwamye ngaha kwishura abamye ngaha ntibasubirayo ni uguha amahirwe abandi we mukobwa hari utekereje ngo abagabo muri he uyo nyene uwe w'agacube we wamyeyo uyo w'agacube we wamyeyo tonda subira hari inyuma we wamyeyo oya ntiyamyeyo uyo abandi bagabo muri he umviriza ngira mwebwe ngira mwebwe ndabahevye murananiye ndiko ndababwira musubire inyuma mwase none je ndabagirinde ingowe nyokuru ngowe abandi bagabo bari hariya aha ndahejeje sisubira wewe nyene wagapira kimiro wewe pana wewe oya wewe uriya wewe jemwe nabahevye nababwiye mwisubire inyuma mwase uwundi amajeho ngaho umugabo wewe agasakoshi ingo mukobwa ahagaze hariya ko wewe niba binyambaye ingo niryo babijyawe mwebwe ubu rero ndabahevye je batanu nakwije naje wa gatanu araje ntiwabonye je ndabakura iriya sawa ni batanu kuri batanu nibidondore dabe hariya jewe nitwa Nduwimana Edward nk'abantu imva muri zone Mugondo Ndayisenga Daniel umutumba Gitaba Nibizi Pacifique umutumba Magana zone Mpinga Ndayisenga Jean Claude umutumba Gitazo Mpinga Kayove Ndayisenga Jean Claude Isabimana Jean Bosco umutumba Kayove zone Kayove Irakoze Eliana umutumba Butambara zone Mpinga Barakamfitiye Terayiti wo muri komine Mpinga Kayove umutumba Butamya musumbwa na mahambukwe wanje Nitwa Sinabajije Victoria umutumba Kayove zone Kayere wokorekera Nibizi cyane ine mvuka muri zone Mpinga umutumba Gihinga komine Mpinga Kayove Kakitalo Siata umutumba Ubanga zone Kayero Bidondoye neza umviriza muri yako esa twagiye ngira ndababaza ikibazo kandi coroshe mugabo umwe munume ni ikibazo nza kubaha n'inyishu ndabahe n'inyishu mutora inyishu imwe imwe n'inyishu zingaga muje n'inyishu zine mo bantoreramwo imwe abandi ni muhore abandi mwinumire siko umugabo arekuriwe gukubita umugore wiwe ryari inyishu ya mbere yatanze inkwano inyishu ya kabiri banditswe muri komine inyishu ya gatatu barahezagiwe mu rushengero inyishu ya kane birahanwa n'amategeko ahubwo ntiwo mukubita ahubwo wo muhanura ukurikira umuhanura ntiwo mukubita ukurikira birahanwa n'amategeko ntiwo mukubita ukurikira nta na rimwe umugabo ari gukubita umugore wiwe ukurikira birahanwa n'amategeko niyo yamukoye ukurikira birahanwa n'amategeko ukurikira umugore ateterezwa gukubitwa yaranditswe canke yarabitoniye kuko baba barumvikanye ukurikira ni umugore ntarekuriwe gukubitwa kuko birahanwa n'amategeko ukurikira birahanwa n'amategeko ukurikira birahanwa n'amategeko warakoze mana wewe waremye bano warakoze mana wewe waremye bano ikibazo cyari nijyara umugabo arekuriwe gukubita umugore wiwe nijyara umugabo arekuriwe gukubita umugore gahemwe wiki yaramukoye banditswe n'amategeko ibikunda ntibishoboka yaramukoye n'ingingo kugira ngo yaramukoye ntamujegeza bibaniye neza naho bibaniye neza namukubita oya ntibishoboka bibaniye neza ntamukubita ntamusigatura Edward na Daniel mviremwo shenguruke turashikanye nyokuru tora muri ibi yagashimushaka mbera kwa nyokuru mwe no kuvuga mwishuye neza birahanwa n'amategeko hana byaha sawa nta gukubita uwo mubakanye nyokuru hindukiraho aho karabanye umwe bari batatu bane zijya ndobo abo bafasoni genda mutora indobo abafasoni indobo cahajya mwebwe amasuka mwaje ngo twa sawa mamagarira umugwi wa Veronica ni Veronia
wa mugwi wa Veronia ari hehe? Veraria canke ni Veraria? Veraria n'umugwi we muri he? Veraria muri hehe? He Veraria si hari Perina. Veraria nguyu none kutitaba. Veraria ninde? Veraria umugwi wa uri he? Muri ngaho mwashitse. Jahamwe rero. Jahamwe naba. Jahamwe mwese. Ibirori bibenya birori. Jahamwe n'abandi. Ingwino umvira. Yafirimbi. Rondera akaririmbo muhuriza ko mwese muca muririmba sivyo? Ayo tora. Sinoreka gutamba nguruka kubyiza wangiriye mana nzima urakani natwe imyaka yose waneye iteka mana risumba yandi yose niho nanje ndagushimagiza ndagukeza kwiteka wanteye wandemye ungira umuntu umagashusho kawe niho nanje ndagushimagiza ndagukeza kwiteka wanteye iwacu mwiriwe inama yagwa hambewe hego inama yagwa abashitsi mwiriwe inama yagwa tubahaye ikaze ikomine yacu mwiriwe inama yagwa irembo mama we inama yagwa hambewe hego inama yagwa inama yagwa Amashi menshi. Tora ry'akarato mugende mumenyane. Ntimwibonye ingene mungana. Ndabisavye. Umukobwa w'inzobe w'agatelefone ngo tushiramo n'abagabo babiri kugira twumve nabo bagabo kwiyo myibutsa abayizi. Oya mwe mwamye ngaha nimugaruka mwebwe. Wewe ikoti hariya na wewe hariya wewe ingo. Barakwiye. Wewe vayo. Wewe ntawo guhamagaye. Wewe banza ugumaho. Wewe guma ngaho. Wewe vayo. Uyu nabaraguma ngaha ingo igeraha. Abo bandi bahamagaye bari he? Ngaba. Uwundi ari he? Nguya yambaye ikoti nguriya. Nyaruka mugazanje. Muhakayira ngaho. Si wewe. Nguriya. Jaho. Nyaruka. Hagararaho. Bidodoro nitwa ntawe Valeri umutumba Ngarama zone Kayero. Nitwa Nijimbere Jiriye umutumba Kayove komine Mpinga Kayove. Nitwa Niyibisi Deninere umutumba Kayove muri komine Mpinga Kayove. Nimuvuge imyibutsa itatu irimwo amajambo akumira umukenyezi canke umwigeme. Valeria. Umukobwa nta mwana. Umukobwa nakarago kabaraye. Nta nkoko kazi ibika hari sake. Ukurikira. Nta nkoko kazi ibika ahari sake. Umukobwa atazi kizoba aseka intamira kwiravyara. Tigaye umwe. Umukobwa nakarago kabaraye. Nta nkoko kazi ibika isake ihari. Umukobwa nakarago kabaraye. Utaza gakura abaga umutavo. Aha. Ebu diyako ikintu nabonye. Ebane amasake yo kugitaba. Basha. Arabika. Mviramo wewe. Umviriza. Tugere gute. Abo wewe wavuze witwa ni Valeria urinde. Uyo. Ni Gloriosa. Egerana nabandi aho. Hemu diyako. Urazi rero. Imigani nako murantunga. Inyibutsa ni myinshi. Hari abavuga ngo nta koko kazi bikisaki hari umukobwa nakago kabaraye mwabivuze ngo amazi akenye ahebegwa imfizi. Ibyo nari muhora mubyumva. Mama ngo umugabo n'igikingi c'irembo. Uno munsi abagore sigikingi by'irembo. Neza cyane.
iyo ni myibutsa usanga ikumira ubwigenge bw'abakenyezi n'abigeme rero abo nka Gororiyoza n'abandi bagiye barabitora batoyemo 3 twone nasavye 3 muri myinshi baho aho rero tugerageje kuraba mu diako urabona nk'uyu umumama natora agatenge canke agomba isuka tora ico ugomba muri bivyo banguka tora igitenge jahariya inyuma genda ahantu bari hehe sawa cyo gitenge naco mpani gwanje sije no korera ubusa none nije no korera ubusa iki gitenge naco ni gwanje weho kuki jeho kuki iki gitenge nanje ni gwanje weho kuki iki ni gwanje shengero ry'Imana bakirisu batagatifu ubushimwe buraheza siga kino gitenge ni telefone ubu rero tugira dugete mwanya urageze ngira mpamagare abantu mufise ubushimwe muze guhanirwa gihiganirwa itelefone n'iki gitenge no kuvuga yuko umuntu atora telefone aca atwara n'iki gitenge atwara n'igitenge n'amasabuna 3 abo baraho ni mu babisa ubushimwe veyo duhamagara umwe uko mwagiye murabutora Eronora tonda uraba hariya tonda aha mpagaze aha nyene Alice Silvia aha ni ku murongo aho Jamari ukurikire Jean Bosco Nyaruka Gerard ari he Gerard Didasi Gerard Bajari muri babiri Divine Joseline Shantare tajya Divine Joseline nyaruka kwakwanye nyaruke Karaveri uri muhakayira ni muhakayira Leonari nakurikire munyaruke Jean Bosco ngo rero Jean Bosco Leonari ninde Jean Bosco Nibizi Janine nyaruka Nibizi Janine Anosiata Nosi Gororioza Valeria Julie murakoze cyane shengero ry'Imana bakirisu batagatifu baza kandi hari undi asiganye agashimwe Eric ya telefone niyo telefone shengero ry'Imana bakirisu batagatifu murabona agashengero ry'Imana aho ushimwe busigaye niyo ni telefone niki gitenge n'aya masabuni nukuvuga rero yuko iki kibazo uyu kimunaniye n'uyu kikabananira kugeza ngaha tuja dutora muri mwebwe sawa bimwe mwariko muravuga mwebwe ahubwo basabire bayobegwe mwe ni musabe bano bari ngaha bayobegwe bimwe mwebwe namwe uwavuga ngo ni Rutana na Ruigi ukabisubiramo mengo ntiyashokoje neza muribaza uvuga inyishire mu mutwe wa koko wikunane ni bayi mama baje biyita ngo bamwe ngo nabajenama abandi ngo nabadiyakoni mama ngo bafise amashengerero barushe nguhere mama ngo bazana amashikanwa mama ngo twebwe turabapagani isengere senga ayo jewe pastor yasizwe amavuta ishengero uriko ragida bobike ko bigaza senga ari mwisengere mwahejeje Mana mushobora byose waremye bantu biza buri bwoko bwabo bwiza bunga uri Mpinga Kayove Mana mushobora byose ko fashije bagatora ikibazo cya mbere Mana bafashe gatora n'ikibazo ci telefone n'igitenge Mana buri bwoko bwawe amen maze yugurura urupapuro kugira ngo ababaze ikibazo ca nyuma ibitima ngo gi mujana babaze ico kibazo urakumvise yuko uwuheza ari bye ikibazo naco kiroroshe umviriza ikibazo kivuga giti mbega isekeza rijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina rihera ryari ritangura ryari rigahera ryari subiremo aho rero mumbwira umunsi nukuvuga amatariki n'ukwezi
mbega isekeza rijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina rihera ryari ritangura ryari naho novuga rihera canke ritangura ryari rigahereza ryari ne kuva ryari ku itariki 8 z'ukwa gatatu kugera mu mpera z'ukwa gatatu nyene ukwezi kwa hari umukenyezi bayi genda n'agashimwe kawe genda nukuva umukenyezi ari mu rugo kugeza igihe cyose azomara mu rugo bayi genda n'agashimwe kawe bayi kuva itariki zingahe zo kwa kangahe gushika ku itariki zingahe zo kwa kangahe novuga ati bihera muntuze mu rugo gushika bayi genda aho shifu zihera ku itariki ya kangahe ukwezi ukuwe gushika ku itariki zingahe ukwezi ukuwe zihera itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu zigera ku itariki 30 bayi genda hera ku itariki 15 z'ukwindwi kugeza ku 30 z'ukwindwi bayi ritangura ku itariki 1 y'ukwa mbere rigahera mu kwezi kwa12 ku itariki ya nyuma nyene bayi tora akadobo kawe witahire ritangura ku itariki 8 z'ukwa gatatu gushika ku itariki 15 bayi zitangura kuvana umuntu akivuka gushika bayi iryo nyambara isakaramento ry'ikigongwe ngo kutishuye igire ni kuva ryari kuva ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 12 bayi kuva itariki 6 z'ukumunani gushika 15 z'ukumunani bayi ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri gushika ku itariki 20 bayi umunani kuva ku itariki 1 gushikana isekeza rikagumaho gushikana abantu barose amahoro igira amahoro nyokuru wanje igira amahoro ni imyaka yose ni kuva ku itariki zingahe z'ukwa kangahe gushika ryari kuva ku itariki 1 y'ukwindwi gushika ku itariki 30 z'ukwindwi bayi wenge naritwenze ni kuva ryari ni kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2020 bayi jewe nanje nibaza yuko isekeza ryatangwe kandi tazokwigera rihera kubera amabi afatiye ku itana tazokwigera hera oya hari umunsi batanga kanaka ntavyonzi kuva ku itariki 1 y'ukwa gatatu gushika uko azi kwa gatatu guheze bayi no kuvuga iki bano bantu ntibasenze bababeshe bayi twisubirire hehe twisubirire rero dushaka mutubwire itariki n'ukwezi biherako n'itariki n'ukwezi iyo minsi 16 irangirirako ivyo bije bibananiye gahe ni minsi 16 y'ukugwanya amabi afatiye ku gitsina none atangura itariki zingahe agahera ku itariki zingahe ni minsi 16 aho rero turoroheje tubaye abakirisu batagatifu ingo mwebwe batatu namwe mu mpede rumve mu gifaransa bavyita ngo 16 jours d'activisme nihora muvyumva tonda utangura ryari ugahera ryari itariki 22 z'ukwezi kwa11 gushika itariki 11 z'ukwezi kwa12 bayi itariki 25 z'ukwa11 gushika itariki 10 z'ukwa12 ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye witwa nde nitwa Manirambona Elize umerewe gute numva merewe neza ubwiye iki urunaniko abakenyezi baranira amahoro na radio televiziyo Isanganiro nabwiye ko iwacu bohora baraza hama tukamenya gushikiriza ivyimviro neza tugatera imbere nk'abandi urakoze cyane nuko mumuhe ni telefone n'igitenge n'amasabuni nuko amahigo yari gwawe nuko rero ni na hano turangirije gatonya rero tubabwire inyishu umviriza inyishu no kuvuga iki isekeza rijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina ritangura ku igenekerezo rya 25 mu nyonyo ukwezi kwa 11
munyonyo n'ukwezi kwa 11 rikarangira itariki 10 z'ukwi 12 ariko Kigarama ni imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina maliza nuko rero banyakiguhu nuko rero na duce turangiriza kino kiganiro barushe nguhere hano kuri radio televiziyo Isanganiro. Reka dushimire abantu bose bo kuri uwo mutumba wa Gitaba zone Kayero komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana. Jewe ndi umujenama mukuru w'ino shengero rya barushe nguhere banyakiguhu bayi Balen Mpinga Kayove bayi na bayi nuko rero bayi